Hello my chingu, murakomeye mumeze neza. Welcome back to my YouTube channel. Hemwe tumaze iminsi tutabonana, mugabo nari busy nakunda bategura ibintu bitesa. Uno musi rero nashaka ko tuvugana ku bintu cerekeye ama skincare product. Ni ibintu biko trending cyane ngaha muri Korea, bigeze rwego hejuru cyane, kandi ama product basigaye bayakoresha n'aba black skin bazikoresha, especially muri Afrika. Ubu ziraharawe cyane gose muri Nigeria, muri ntuze zashitse muri Tanzania, mu Rwanda ziriyo, no mu Burundi rero zirahari. Akoro nakabige niko nashaka tuvuganeko. Wowe ukaba uri mu Burundi wifuza ko agafoka ka glowing, urakurikana iyo video aza kubimenya ala fin video ahantu ushobora gukura ayo ma products. Rero ikituma rero izo ama product ngaha muri Korea ari famous ni kubera ko ama product ngaha muri Korea akoresha ama produits naturels. Niyo mpamvu bayakunda cyane, uhereye kuma skin y'ubwoko bwose. Abantu bari yellow, abantu b'abazungu bazikoresha, abanyafrika bazikoresha kubera ko ntizihindura ko yawe, ahubwo ziragutuma kura glowing kandi idahindutse couleur. Ira glowing ikaguma ufise kagapoya kari original, mugabo ikagukura ko imyanda yawe yose. Turacari rero turacavugana y'ama product yacu na mutumire wanje nababarira, ariko no mutumire wanje rero no musinda babereka ndacamubitse kubera nawe hari ibintu byinshi akabategurira. N'umuntu asanzwe amenyereye cyane ibyo bintu by'ama skincare product, asanzwe abikoresha amaze imyaka myinshi ngaha muri Korea abikoresha, kandi ndashobora gutestifyinga yuko izo product ari nziza ko nanje ndazikoresha. Ndashobora kubona aho kuva natangure n'ubu unye aho bigeze, no kuri izo product z'abakoreya ngaha zirakora ku mubiri yose yabirabure. Rero nashaka kubaza umutumire wanje, sinamabarira izina, ngenda mumaze impamvu izo product ziri famous ubu muri Afrika. Mbega umubiri w'abanyafrika urakeneye izo product? Mwego cyane, murakoze cyane kubutumire. Hanyuma ngerageje kwishura kukazo mumbajije. Donc izi Korean product ni nziza cyane ku bantu bose. Gusa rero tumenyereye yuko ikintu kikundiye canke ikintu abazungu bakoresheje kenshi hari gihe bitugora gutrustinga yuko natwe byo dukundira canke donc byo tugirira neza umubiri wacu. Ariko hari abantu benshi bazigerageje, na jewe nihereye ko narigeze kuzigerageza, ngerageje kwashingira intaye gatoyi. Narigeze kuba nisiga ama éclaircissant, mugabo mu nyuma ndavuga ati ibi bintu vyamareka ndabihagarike. Et puis après ndabihagaritse rero niho natanguye kugira utuntu twuduhere mu maso. Utwo tuntu twuduhere mu maso hageze aho ndastruggling, ndavuga ati none nokoresha aya mavuta biki ndavuga ati reka ngerageze ngaha ndabe ko byokunda. Donc maze gutanga kuyakoresha niho rero natanguye kubona rero umubiri wanje uhinduka ugasa neza. Nibyo rero aya ma produit ku bantu bose bipfuza kuyakoresha, yaba abagabo yaba abana surtout hariho amavuta yageneye abana. Mugabo kuri aya anye yandi tuko turavuga abagabo n'abagore n'abamama abantu bose bipfuza afise ikibazo gitandukanye c'umubiri barashaka kuyakoresha. Urumva murabyumvise yuko aya mavuta umuntu wese arakeneye, wa mugabo urakeneye, na wa mama umukobwa, umuntu wese arakeneye gukora umubiri we wo mu maso no ku mubiri. Rero nashaka ndakubaze, none umuntu akoresha amavuta ni umuntu afise ingorane zo mu maso, umuntu afise ingorane z'ibihere, umuntu afise ingorane z'amatashe mu maso, cyangwa umuntu wari wese arashobora gukoresha aya mavuta? Donc aya mavuta murakoze cyane, nanibagiye kubashimira, murakoze cyane kukoze mumbajije kubera abantu benshi barakunda kukibaza. Rero ngerageje kwishura, aya mavuta akoreshwa n'abantu
donc nkuko nari nabivuze ubwa mbere akoreshwa n'abantu bose. Mvuze bose no kuvuga ngo donc abafise ibihere, abafise oily skin, dry skin, sinzi ko muza kubitahura. Turabitahura, abantu bankurikira babitahura. Umubiri uri oil ni wa wundi uguma ubona yuko utose. Umubiri uri dry nawe ni wa wundi uguma wumye. Murabizi, ndabizi. Donc abantu bose bashobora kuyakoresha bafise iyo mibiri itandukanye mpejeje kuvuga. Niyo mpamvu rero ari vyiza ko utegeza kumenya type de peau yawe, ukamenya ati fise umubiri umeze uku, kuko ngaha muri Korea hari ubwoko bwinshi bw'amaproduit. Ni vyiza rero kubanza kumenya umubiri wawe imbere yuko ukoresha produit runaka, kugira ngo ushobore kugira neza. Hari abantu benshi ingwara dukunda kugira mu buzima nuko umuntu aravuga ati urahorana nawe akakubwira ati oh usa neza wisiga iki, amaze kukubwira produit wowe ukibaza ngo iyi produit iraza kukugirira neza, ariko banza urabe ko mufise umubiri umwe, kugira ngo niyo produit yamugize neza nawe izoshobore kugira neza. Niho abantu rero bakunda kwihembera, ugasanga akoresheje produit ubundi muntu yakoresheje mbwa yamugize neza, mugabo wayikoresheje ugasanga yamugize nabi canke ntimugize neza nko yavyifuza. Rero ni vyiza rero ko umuntu abanza kumenya type de peau yiwe, akavuga kuko ngaha anye no ngaha anye muri aya maproduit nyene hari gisanga biba vyanditse kavuga ati iyi produit ni abantu bafise ibihere, ama acne, canke iyi produit ni abantu bafise umubiri uri dry, canke iyi produit ni abantu bafise umubiri uri oily. Niyo mpamvu rero ari vyiza kumenya umubiri wawe, type de peau yawe. Murabyumva rero mwe ko murankurikirana mu bacingu banje mahumure, aya mavuta kugira agukorere ni kubera ko wewe uba wamaze kumenya umubiri wawe mbega umeze gute, kugira ngo ushobore kumenya amavuta ushobora kugura. Banza umenye umubiri wawe ukomeze, banza umenye target ufise imbere yuko utangura gukoresha ano product. Mbega ni kubera uwo mubiri wawe uri oil, mbega ni kubera uwo mubiri wawe uri dry, mbega ufise ikibazo c'ivyo bihere. Ivyo rero ubanze ubimenye imbere yuko ugura izi product kugira ngo zigukorere ico wifuza gukora, kuko ntakubeshe aya product jewe ndashaka kugushingira intare ko nanje ndayakoresha ameze neza cane. Abagenzi banje benshi ngaha barayakoresha, n'uyu mutumire wacu arayakoresha. Rero ahubwo ndashaka ndamubaze, mbega ko duhora twumva ngo ikibazo cyane no ma product nkuburimwe, urakenera serum, urakenera toner, urakenera ibintu byinshi, none umuntu yomenya atangura nk'umuntu atazi aho yohera, yamaze kumenya ati je skin yanje imeze gutya, none acahera kuki, atangure kugura gute, azikoreshe gute? Murakoze cyane. Donc ku bantu batamenyereye izi produit canke nk'umuntu mushasha yifuza kuzigerageza, twese turabizi yuko imbere yuko twisiga amavuta tubanza koga mu maso, kandi uhejeje koga mu maso uca wisiga amavuta. Rero hariho n'amaproduit yagenewe koga mu maso, rero iyo onye tuyita cleanser. Hanyuma ikintu kice gikurikira cha dukoresha toner. Donc dukunda bivuga mu Congereza kuko mu Kirundi simbona ingene no bisigura. Abacingu banje n'abantu bari baje barabitahura 100%. Hariho cleanser hama toner, hanyuma toner iyo onye niyo etape igira kabiri. Et puis après iyo toner itegura gufasha umubiri gutegura kugira ngo ushobore gutegura izindi produit ugomba kwisiga mu nyuma. Donc etape rero ikurikira hariho serum. Serum rero niho rero ibintu byinshi niho vyugariye, nk'abo bantu baba bashaka gutreta nk'ibihere, bashaka gutreta donc izo ngana zose, amatashe. Donc rero hariho serum rero iragufasha cyane. Kandi rero biravana na serum ubu uri kurakoresha, kuko hariho nkuko nabisiguye irya mbere, hariho serum zabigenewe. Et puis après serum umuntu ashakoresha amavuta rero, moisturizer canke donc ariyo twita face cream, akaba rero ukoresha. Ushaka rero
hariho rero donc iyindi etape ikurikira ariyo sunscreen. Iyo rero kubera turabizi iwacu muri Afrika hari izuba, rero ifo rero ko umuntu ayikoresha kubera hagize izuba naryo nyene rirashobora kudetwiza konona umubiri wacu. Ni byiza rero ko twama dukoresha sunscreen, kandi n'aya maproduit tuba turakoresha hariho amaproduit akwega izuba. Rero udakoresheje sunscreen ugasanga ahubwo aragira akagutuma ahubwo ha produit ikindi kintu kuri yica gose. Ni byiza rero ko umuntu agira sunscreen. Nivyo bacingo banje hari ikisho nababariye vrai, mwebwe mushaka gutangura kugura skin care product, ndabafitiye rero inkuru nziza. Ano ma product ushobora kuyasanga i Burundi aragushikira. Iyindi news rero ndagufitiye, ntiwibaze ngo ushaka kugura kamwe na wewe uri umudandaza wumva ushaka gutangura kudandaza ama product, dukontakte aha nyene kuri Korea Glow Burundi na nimero ndazigusiga kuri WhatsApp. Ushaka kurangura product ziri 100% sure ko zitavanze, zifise ya mpuze ya quality y'abakoreya nyene, urondera uyu muntu ngaha ukoresheje ino link nza gusigira na nimero zo kuri WhatsApp ndazisiga. Nukuri kandi niwazigura uzoze muri comment utubarire ko waronse quality wari ukeneye. Donc washobora kurangura, washobora kuyigura uri umuntu umwe, ico ugura cose kiragushikira vuba cyane. Hariho n'iyindi kintu twateguriye ngaha anye kuri Instagram, tuzobaha inkuru zose, muzogenda mugire follow first, then umuntu wese azogenda amenya there is something, hari ikintu kiriko kiraza gikomeye ku bantu bashaka kugura barangura canke umuntu wese yigurira. Hanyuma ukaba uri ngaha muri Korea uri umukingo wanje, ukaba utaragura aka gapira muri no summer, really ukaba uri kuranda oya ucinyandikira nawe tuvugane. Bye rero, mwakoze kudukurikirana. See you, goodbye, bye.